Ndabaramukije amahoro y'Imana, inshuti bagenzi bakunzi ba Femi TV aho muri hose, ndabahaye ikaze hano kuri Femi TV aho imitima yakomeretse isubizwamwo ivyizigiro, aho imiryango yasambutse yongera ikubakwa, urwaruka rukamenyeraho ico ruhamagariwe muri Kristo, rugakora ibidasanzwe. Abantu dusanganywe ndabashimiye cane aho muri hose, abantu b'agaciro cane, ubishoboye wikomera amashi, abantu babana natwe buri munsi. Rero nje hano kugira ngo ndabakengurukire, ndabashimire inyuma y'igihe kirekire tutabana, nyuma y'amezi 4 twarafatiriwe, ntitwabataye, kandi nibaza nkuko mubibona ko hariho igisabo canyu numva shimira Imana ko cabaye réalisé, nkuko benshi mwatugiriye inama, benshi mwanabidusavye ko twoza turagira ama video, Imana yadushoboje. Nibaza ko kiri mu dushimira Imana no musi mu vyakoretse. Rero ngomba kubabwira muri make Femi TV, intego hamwe n'intumbero yacu. Femi TV ni chaîne chrétienne, ni umuyoboro ucako ibitandukanye washiriweho kugira ngo ubutumwa bwiza bubandanye kuvugwa mu burere butandukanye bw'ubuzima, biciye mu nyigisho zishingiye kw'ijambo ry'Imana. Dusanzwe twifashisha intahe personnel yacu, tuzoronka n'iz'abatumire mu burere butandukanye, haba mu vy'ubuzima bw'urugo, haba mu vy'ubuzima busanzwe bwa misi yose, mu kibano, mu kazi, eka mu turere dutandukanye no mu nzira yo kugendana n'Imana. Tuzobashikiriza bitandukanye, ubutumwa dutanze mu buryo bwa video, mu buryo bugaragara gutyo bugira 90, no kuvuga hariho ama audio podcast 89 yarasanzwe hari. Rero tuje kubandaniriza aho twari tugeze. Harimwo isanamitima, hariho imitima myinshi yasambutse ikomerekejwe n'ibitandukanye by'ubuzima ducamwo. Nibaza ko umuntu wese arashobora kwiyumvamwo, waba uwahemukiwe, haba watawe, uwibagiwe, wa wundi ari ahantu yibaza ati jewe nta muntu akinkunda, jewe nta muntu akinshaka, jewe ntaco maze. Ndazi ko hariho benshi bashingira intahe yuko hariho abamaze gufashwa, ndizera ko kandi n'ubu abazofashwa atari bake, kubera ko ni igikorwa kiri mu muhamagaro w'Imana. Nizera ko iri nyuma y'ijambo ryayo yavuze kugira ngo irishitse. Rero mukomeze kubana natwe. Abantu rero bakomeretse rero bazoronkeraho inyigisho canke bazoronkeraho amajambo ashobora kubatera intege mu buryo butandukanye. Rero intego yacu canke notre mission mu gifaransa ni kwamamaza Yesu Kristo, kwamamaza ubutumwa bwiza biciye mu burere butandukanye nk'uko twari turabivuga. Ni kugarukana ivyizigiro mu buzima bwasambutse, bwasambuwe no guhemukirwa, no kurenganywa, gutabwa, hamwe no kubaka urunganwe rwitahuye rumurikiwe n'umuco w'ijambo ry'Imana, rugahinduka. Iyo n'intego yacu. Hanyuma intumbero yacu canke notre vision ni kubona imiryango yasambutse isubira kubakwa, isubira kunga ubumwe. Hanyuma tukabona urwaruka rujijutse, rufise ivyiyumviro birashe. Nk'umuntu afise ivyiyumviro birashe, akora ibikorwa vyiza, akora ibikorwa kameme nyene vy'umuntu afise ivyiyumviro bizima. Ntakora ivy'ubupfu, ntakora ivyo arivyo vyose, akora ibintu biri ku rutonde, biri mu murongo. No kubona ingo zubakiye zihinduwe n'indangagaciro z'ubwami bw'Imana n'ibindi vyinshi. Nuko rero namba uri hano ushaka ubutumwa bwiza bukomeza ukwizera kwawe bakagutera intege, namba ushaka inyigisho zigukangura mu buryo bw'impwemu ndetse no mu vyiyumviro bikakuremamwo ukwigirira icizere we wagitakaje, namba ushaka impanuro zishingiye kw'ijambo ry'Imana zigufasha gushobora gusubira kubaka urugo rwawe mu kumenya ibyo ugiye gukora no kurusengera,
namba uri umuntu ushaka impanuro ikugumiza mu nzira nziza yo kwizera, mu nzira nziza y'agakiza wowe ugafise, canke ikaguhamagarira mu nzira nziza yo kwizera wowe ubikeneye, ukaba nk'inzu yubatswe ku rutare rutanyiganyiga, iyi shene Femi TV ni yawe, ni yawe. Dufise icivugo kivuga ngo be you and do your best. Mu rurimi rw'ikirundi bisigura ngo ba wewe hanyuma ukore ibyiza bishoboka, ibyiza bishoboka. Rero Femi TV ni shene yanyu, ni shene yacu, ni shene yanyu bwa mbere, ikaba shene yacu. Ukaba utarakora subscribe, ndaguhamagariye kuyikora kano n'akanya keza kugira ngo dukomeze kubana. Urumva ko hari byinshi tuba Imana iriko iraduteguramo kandi tuzonabashikiriza kugira ngo ntihagire ico kizogucika. Unactive ijya cloche de notification, abandi bita akazogera. Turaguhaye umwanya, bikore hanyuma tubandanye kugira ngo twese hamwe dukomeze kubaka ubuzima bushingiye kwijambo ry'Imana no kuri Yesu Kristo, kugira ngo umuntu akomere afise ivyankenerwa, afise ivyangombwa muri no ashikame, ashiramanga, kandi birashoboka, birashoboka. Nico rero cyari kinzanye no munsi, nta byinshi ngomba kubabwira. Twongere guhura muri video igira 91, harimo ubutumwa mugenewe. Nizera ko wewe ukoze subscribe, ukoze sabone, uzoburi hano mu bambere kandi warose notification kugira ngo dukomeze kubana. Kaze rero ndabahamagariye kubana natwe, ntimuzovyicuza, mudusengere Imana izo dushoboze kugira ngo icishize ku mutima tukibahane. Nova gute authenticité, ni Imana yasezeranye ko izokiriza abantu batari bake muri bino biganiro, muri buno butumwa tubashikiriza. Yesu akomeze kubagirira neza. Rero ivyumviro vyanyu ningira kamaro, intererano yanyu ntisanzwe, mukomeze ko turi kumwe. Twongere guhura vuba cyane. Yesu abaho umugisha.